uyu munsi ntiwokimenya utarabona intege nke zawe, utarabona icyaha kikubamo. Ariko Yesaya amaze kukibona aravuga ati ndakeneye kugirirwa neza nawe. Hama umumarayika w'Umwami Imana araza ngo acishe kara ku munwa wiwe, arahumanuka. Rero umuntu w'Imana ukaba ukeneye gutumwa n'Imana, banza witandukanye. Ibyo wari wubakiye ko ubanza uvyigizeyo, kuko Imana ntiyokwemera gukora ikosa ngo iguhe na amaso yamweretse ko abantu bameze, kandi amwereka uko nawe ameze. Muntu w'Imana utaramenya icyaha cyawe, utaramenya intege nke zawe, biragoye ko Imana yo gutuma, biragoye ko Imana yo kwizera, biragoye. Kandi biragoye ingene wokira na n'umuntu atazi ingwara yiwe. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ego rero imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, uri mwiza, ugira neza, urera kandi uragororotse. Izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni nteturiye kandi ni mugira neza. Utugirira neza uko bukeye nuko bwije, kandi Mwami Imana wadusezeranije ko mu cyo ukora cyose aho tuja hose utazokwigera utureka twenyene, ariko wavuze kuzobana natwe muri byose. Mana n'ubusubiye kugutumira ngo uze ushigikire muri kino gikorwa, muri no jambo ngiye kuvuga. Kwese utugirire neza kugira ngo dukoreshe ibikwiriye n'ibibereye, bifashe imitima y'abana bawe. Hama izina ryawe naryo rikomeze gushimwa. Urakoze, icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo ico cyose wubakiye ko utarakirekura ntushobora kubona Imana. Haleluya. Ikintu cyose wubakiye, ku kintu cyose wishimirije, ikintu cyose wahaye ikibanza ca mbere, utarakirekura ntiwobona Imana. Imana ntiyo gukoresha, Imana ntiwoyumva, ariko Imana iradusaba by'ukuri kwitandukanya n'ibindi byose, tugahanga amaso yo. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ni igice ca 6. Turasoma kuva ku murongo wa 1 dushikane ku murongo 8. Ihamagarwa rya Yesaya. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye Umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ishinzwe hejuru, imisozo y'impuzu yiwe yuzuye urusengero. Abaserafi bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa 6. 2 yayitwikiriza mu maso, ayandi 2 yayitwikiriza ibirenge, ayandi 2 yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati, uwera, uwera, uwera niwe Uhoraho nyene ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Ibishimajyango binyiganyizwa no gusemerera kwabo, inzu yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti ndabonye ibara, ndapfuye, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye, kuko amaso yanje abonye Umwami Uhoraho nyene ingabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza hondi, afise ikara ryaka mu ntoki, yokoje icokora amakara ku gicaniro, arikoza ku munwa, arambarira ati, ehe, iri rikoze ku minwa yawe, ukugabitanya kwawe ugukuweko, icyaha cyawe kirahongewe. Numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga riti, ndatuma nde, ninde yotubwira? Maze ndavuga nti, ndi hano, bari jewe utuma. Amen, amen. Yesaya mwihamagarwa ryiwe, murumva yuko Umwami Uziya yari yapfuye. Bisigura ngo icyo yari yishimirije, icyo yari yegamiye, cyari gihejeje gukugwaho. Uyu munsi hariho abantu by'ukuri
binanira kwitaba umuhamagaro, binanira kwitaba umuhamagaro kubera ijambo ry'Imana. Murumva iyo nyene itubwiye, uyu yari Yesaya Imana abona Imana adesida gukorera Imana by'ukuri, atari umucamanza, kuko urumva yabona umengo ni wagororotse mugabo ntamenye ko nawe ari umunyabyaha. Umwami Nguziya amaze gupfa, uyu niwe yari yubakiyeko, niwe yari yizeye, arasenga vy'ukuri, aregera Imana vy'ukuri, hanyuma Imana iramwihishurira. Rero umuntu w'Imana, Imana ntishaka kwihishurira. Hari ibindi bintu bigitwara umwanya wawe, hari ibindi bintu cubakiyeko, hari ibindi bintu byatwaye ikibanza Imana ntiyo kwiyereka. Rero umuntu yiyerekwa n'Imana ni umuntu agira umwanya nayo, haleluya, akagira umwanya wo kubana nayo, akagira umwanya wo kuyegera, akagira umwanya wo gusenga, haleluya, kandi agasenga afise inyota yo kuyibona, kandi afise n'intumbero n'umugambi mwiza afise kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Kuko igihe cyose Imana ibonye umuntu ariko akorera mu nyungu zayo, Imana iramwiyereka, kuko Imana irakeneye abikoresha. Rero ngo Esaya ariko arasenga yegera Imana n'umutima we n'ubwenge bwiwe, hama Imana igira iki? Imana iramwihishurira. Naha twasomye ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana ibyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ishinzwe hejuru, imisozo y'impuzu ziwe yuzuye urusengero. Uriko urabyumva? Iyo umutima ukuye ku bindi byose, umutima ukawushira ku Mana, Imana irakwiyereka. Haleluya. Mbega uyu munsi wabona biriko birakuzibira nibiki? Hariho abazibigwa n'akazi, hari abazibigwa n'abana bavyaye, hari abazibigwa n'ingo baronse, ugasanga umuntu ni wa wundi yakorera Imana, yasenga akirondera fiance, amara kumuronka akavuga ngo ubu nta mwanya sinomusiga wenyene, cyangwa akakubwira ati umwana sinomusiga ariko aramusengera, yasenga ijoro n'umurango. Hari akazi, oya mba sinogaheba, ubu ntandushe, ntibigikunda ko nsenga. Imiryango hari byinshi abantu bubakirako, ariko umunsi ngo umwami Uziyapfa, niwo munsi, nico gihu Esaya nawe yegereye Imana, hama Imana iramwiyereka. Ngo acabona iki? Ngo abona abaserafi, haleluya. Ngo abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe, ngo umuserafi wese yari afise amababa, arahishurwa, abona abaserafi bariko bararimba bavuga ngo uruwera, uruwera, haleluya, haleluya. Arabona ubwiza bw'Imana. Ntuzobona ubwiza bw'Imana hari ikintu cyamaze kogiva umutima wawe ukakigira icambere kikaja mu kibanza c'Imana, Imana ntuzoyibona. Haleluya. Kandi iyo ubonye Imana uribona, uritahura, ukabona intege nke zawe. Yesaya aravuga ati yo mbonye Imana, ndi umunyavyaha, ndi umunyaminwa yanduye. Kare yabone by'abana ari abandi bakora ibyaha, aribo banyaminwa yanduye. Ngo maze ndavuga ngo ndabonye ibara, ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye, kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyene ingabo. Urumva? Na amaso yamweretse ko abantu bameze, kandi amwereka uko nawe ameze. Muntu w'Imana, utaramenya icyaha cyawe, utaramenya intege nke zawe, biragoye ko Imana yo gutuma, biragoye ko Imana yo kwizera, biragoye, kandi biragoye ngene wokira. Na n'umuntu atazi ingwara yiwe umva yo yivuza. Yesaya aribona ko ari mubi, kandi ko agoye ko abonye Imana yera nawe ari umunyabyaha. Ngo maze umwe mu baserafi araguruka aza hondi, afise ikara ryaka mu ntoke, yokoje icokora
amakara ku gicaniro, ankoza ku minwa, arambariye atehe rikoze ku minwa yawe, ukugabitanya kwawe ugukuweko, icyaha cyawe kirahongewe. Wumvise? Kubera yibonye, kubera yiyanse, kubera asuzuguye icyaha ciwe, imbabazi z'Imana zimuzako. Imana imugirira imbabazi. Imana igira iki? Imana imugirira imbabazi. Hanyuma ku murongo w'8 ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde. Imana, abantu b'Imana iduhamagara buri munsi, kandi noneho misho twese twarayihawe. Uwaremwe wese we yavuze ngo ni mugende mu mahanga yose, mugende guhindura abantu kuba bigishwa banje. Kandi guhindura kuri guhindura, hari abashaka kwibaza ngo ni ukuvuga ubutumwa. Oya, guhindura nugushitsa ibyagezwe by'uhoraho, kugendera mu byagezwe by'uhoraho utunganye mu byo uri kurakora byose. Kuko hariho n'abatavuga ubutumwa ariko bakazana abantu ku Mana, urumva. Imana rero iramubwira ngo, Imana iri kurabaza uwo yotuma. Yesaya aremera gutuma. Kubera iki? Kubera yamaze kumenya neza icyahamagarirwa gukora. Uyu munsi ntiwokimenya utarabona intege nke zawe, utarabona icyaha kikubamo. Ariko Yesaya amaze kukibona, aravuga ati ndakeneye kugirirwa neza nawe. Hama umumarayika w'Umwami Imana araza ngo acishikara ku munwa wiwe, arahumanuka. Rero umuntu w'Imana ukaba ukeneye gutumwa n'Imana, banza witandukanye. Ibyo bari wubakiye ko ubanza uvyigizeyo, kuko Imana ntiyokwemera gukora ikosa ngo iguhe amavuta kandi utari capable kuyakoresha. Rero nahawe guhitamwo neza. Haleluya. Ngo nuko ijwi ry'Umwami Imana riravuga ati ndatumane, ninde yo tubwira? Maze ndavuga nti ndi hano, bari jewe utuma. Haleluya. Ntiwo kwiyangaja ngo wiyangaje mu gikorwa by'ukuri n'umutima umwe, utamaze guhingurwa. Rero Yesaya arahingurwa, arigaya, hama Imana iramubabarira, hama iramutuma, kandi nawe aremera, kuko yari amaze kwivanga, yumva akeneye kwivanga n'Imana, akiye gukorera ubwami bw'Imana mu kuri no mu mpwemu. Rero muntu w'Imana, isengesho nisengera, nawe ndagusengera, nuko Imana yoducishikara ku minwa yacu, hama tukibona, tugatahura ico tubwizwa gukora, ko twese twarahamagawe kandi twaratoranijwe. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushima kandi ndagushimagiza, ndakuninahaza kandi ndakuririmbira ishimwe, kuko uri umuvyeyi mwiza udukunda, kandi iminsi yose Mwami uhorana natwe, kugira ngo utwambike inkomezi zawe, tubashe kubikoresho by'icubahiro. Girira neza Mwami Imana umuntu wese yifuza gukorera ubwami bw'Imana, kuko ni umugabane mwiza utazobora, tuzohemberwa nitwashika no mu bwami bwawe. Data, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.